Nyenicubahiro Evariste Ndayishimiye umukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi akaba ari nawe arongoye umuryango w'ibihugu bigize ubumwe bwa Afrika yaganutse avuye mu rugendo rw'igihugu yaramazemwo imisi ibiri muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo aho yari yitabiriye ubutumire bwa mugenzi we Nyenicubahiro Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Muvyo rero baganiriye harimwo ibijanye na cane gukomeza ubucuti ubumwe n'imigenderanire hagati y'igihugu c'u Burundi n'igihugu ca Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Harimwo rero ivyo gukomeza imigenderanire mu bisata bitandukanye, harimwo ibikorwa vyo gukomeza umugwi w'amaho w'imigenderanire no gufashanya hagati y'u Burundi na Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aho rero bakaba barasuzumiye hamwe bimaze kurangurwa bumvikana n'ibindi bigiye gushigwa mu ngiro kubijanye n'amahoro n'umutekano mu gice c'ubuseruko bw'ico gihugu ca Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nyenicubahiro Evariste Ndayishimiye yari yemeje kandi kubandanya ashigikira ico gihugu mu nzira cafashe y'ibiganiro kugira ngo abene gihugu bo muri ico gihugu nabo bashobore kubaho mu mahoro bishira bizana kandi bunze ubumwe. Yaranashikirije ko nk'urongoye ishirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika yiteguriye guterera bihagije no gukurikirana ibijanye n'amasezerano ico gihugu camaze guterako umukono. Mu gisata rero naho c'inyubako rusangi baremeranije gushigikira inyubako rusangi ndengambibe, imihora y'ubudandaji no korohereza uruja n'uruza rw'abanyamitahe n'imitahe muri bihugu bibiri. Ku kibazo naco c'impunzi ziri mu gihugu c'u Burundi yarasubiye kandi ariyemeza ko Uburundi ari igihugu kigenzi ca Kongo kandi ko abarundi bazobandanya bafasha abo bene igihugu ba Kongo bahungiye hano muri kino gihugu, kandi agashigikira inzira nziza yuko abifuza gutaha ku bushake mu gihe ibice bavuyemwo bibonetsemwo ituze yavuze ko abishigikiye. Ku kijanye naho n'ikibazo c'ikiza Ebola, Nyenicubahiro umukuru w'igihugu cacu Burundi akaba anarongoye ishirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika yitabiriye inama rukokoma yabaye uno musi. Iyo nama nayo yaje iri mu rukurikirane rw'inama yabereye ngaho i Bujumbura yabaye ku ngurukana bumenyi kwa 16 ruheshi. Iyo nama rero yari inama yo ku rwego rwo hejuru, ni inama yashizweho na leta ya Kongo, bakaba rero barabiye hamwe aho iryo sekeza ryo kurwanya ikiza Ebola rigeze, bararaba uburyo bwemewe uko bungana naho bugeze kugira bushikire mu kigega kijejwe kurwanya ico kiza Ebola, eka mbere no gukurikirana neza uruja n'uruza ku mbibe ico gihugu gihana n'ibindi bihugu kugira ngo ico kiza ntigitandukire mu bindi bihugu. Ico kibazo cyo kurwanya Ebola yahamagariye ibihugu vyugaye imipaka kuyugurura. Yashikirije ko Burundi bushigikiye ko imipaka iguma yuguruye kandi n'izindi nzitizi zibuza abava mu bihugu bimwe bimwe kurenga imipaka ko zovanwaho, kubera ko izo nzitizi zibuza n'imfashanyo n'abahinga gushikira aho ico kiza camaze gushika. Hambavu yaho rero Nyenicubahiro umukuru w'igihugu cacu Burundi yarajanye na Nyenicubahiro umutambukanyi wiwe. Nyenicubahiro umutambukanyi w'umukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi nawe yarakoranye inama na Nyenicubahiro umutambukanyi w'umukuru w'igihugu ca Kongo Denis Nyakeru Tshisekedi, babicishije mu bigo basanzwe barongoye, bariko barabarera intambwe ibigo Fondation Umugiraneza yo ngaha mu Burundi na Fondation Lona yo mu gihugu ca Kongo aho imigenderanire no gufashanya bigeze, batera n'intambwe ku bindi bisata bifuza kubandanya bakoranako. Ari kumwe rero n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu ca Kongo, barahaye imfashanyo abagendana ubumuga baheruka no kuronswa inyigisho n'iyo Fondation Lona. Baremeranije rero kubandanya bakorana ibikorwa na cane mu bijanye n'inyigisho, amagara y'abantu no gushigikira abatishoboye. Muri uru rugendo rero barusozereye Nyenicubahiro umukuru w'igihugu cacu Burundi na Nyenicubahiro umukuru w'igihugu ca Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo bemeranije gukomeza imigenderanire no gushira imbere inyishu bonyene abanyafrika bumvikaniye ko ku bibazo bisanzwe bihanze Afrika.